hari ubutumwa ushobora kuronka buvuye ku bantu, ubutumwa bwo kuguca intege no kukunaniza, ariko ubutumwa buvuye kwa Yesu ibi bintu mwakije bizimye ntiyashushe ninagiri yashungaza kucatsa naje. Okay, dusome Daniel. Haleluya. Tabizi neza ko iyi message ari y'umuntu. Ari umuntu iyi message yerekeye. Nyina yo kwibagira uruhinja nyina injaya naivyo vyoshoboka cheonza nyina yo tukaririmbe twese ako kantu uruhinja yabyaye naivyo vyoshoboka cheonza nyina yo muramaze kubona abavyeyi bibagira abana babo? Aba murabona? Ngano baye hani wacu mu utara hari abavyeyi bibagira abana babo, abana bakibagira abavyeyi. Ntamiryango murabona ihinduka ababo, ariko Yesu ntabwo aduheba. Some 6 Daniel. Ubutumwa ubwiherereze ko wewe, ntubuherereze kuri mugenzi wawe, uherereze kuri wowe. Haleluya. Naninzi ko iyi message iza kwakira abantu benshi, ko abantu benshi nabahaye message mufise mu WhatsApp yabo batari baki, ariko wowe waje wagize neza. Haravuga ngo kuri 19 ijoro rikeye umutwenzi umwami aravyukuruka agenda yihuta aja kuri rwa rwobo. Burakeye ku buzima bwawe. Narimvuze ngo burakeye ku buzima bwawe. Ijoro rikeye umwami agenda aravyuka agenda yihuta aja kuri rwa rwobo Daniel yarimwo. Ahamagara n'ijwi ry'umubabaro abaza Daniel ati yewe Daniel musavyi w'Imana nzima, mbega Imana yawukorerana ntayo yashoboye kugukiza izo ntambwe? Maze Daniel yishura umwami ati mugenzi nyaguhoraho, Imana yanje, vuga ngo Imana yanje ntabwo ari Imana y'uwundi, ni Imana yawe, Imana ufise, Imana ukorera, Imana mwavuganye, Imana mwayaza ryajoro, Imana mwayaza wa mugoroba, Imana mwayaza cya gitondo. Wumva ico yakoze ngo Imana yarungitse umumarayika wayo azibira iminwa iki y'intambwe naco zankoze ko, kuko nabonetse imbere yayo nagira igicumuro, kandi nawe mugenzi nta kibi nagukoreye. Haleluya. Ijambo niri, ubutumwa nubu, Imana yarungitse marayika. Ikaba abantu kumenga ibi ntabwo bavyumvise. Imana yarungitse marayika, Imana yatumye intumwa yayo, Imana yarungitse intumwa yayo kugira ngo igukure mu maboko mu menyo y'izo ntambwe. Muri iki gitondo mu buzima bwawe ubona impande zose amenyo y'ibintu biteye ubwoba. Ubuzima bwawe busa n'ubuhagaze, umutima urahagaze, ntabwo uri mu gitereko cyawe, ariko mwe muyera arambwiye ngo nakubwire ngo tekana tuza, shira umutima mu nda,
izo ntambwe ziguteye ubwoba ngo humura tuza. Haleluya. Ngo Imana irungika umumarayika wayo azibira iminwa y'intambwe ntizajya Daniyeli. Mumenye izi ntambwe zari zimaze iminsi 7 batazigaburira. Bashize icyagezwe baravuga ngo icyagezwe umuntu aza kukirenga azoterwa mu gobo gw'intambwe. Bamaze kumenya ko Daniyeli yarenze icyagezwe, bafata izo ntambwe bazima ibyo kujya iminsi 7 kugira ngo zigira apeti, zigira akayabago, zize kumusamira hejuru. Haleluya. Birivuga ngo umwami yihambira kuri Daniyeli kugira ngo amukize, ariko kubera icyagezwe, kubera itegeko yari yasinye, kandi icyagezwe cy'Abamedi n'Abaperesi ntabwo cyahinduka. Iyo umwami yasinye ikintu ntiyashobora kugihindura. Rero amaze kumenya yuko icyagezwe cyiwe cyasinye kandi hagira hapfe Daniyeli mu byumve yari nk'umuntu agira kabiri ku mwami. Umwami yari yamushize hejuru kubera inzozi yari yasobanuye. Haleluya. Ntuzohave wibaza ngo nimba uzamutse ku ngazi yo hejuru ngo urugamba rurarangiye. Ingazi uzamutse ko hari intambara zayo, hari ibigeragezo byaho hantu ugeze. Nimba wubatse urugo hari ibigeragezo byo mu rugo, nimba uvyaye abana hari ibigeragezo by'abana. Ingazi yose uzamutse ko haba hariho ibigeragezo byayo. Daniyeli azamugwa aba mukuru, aba umuntu akomeye. Bene wabo babandi babagenzi be 3 nabo babagira abaguverineri b'intara, arabasabira ku mwami nabo barabazamura. Bo bari bafise ibindi bigeragezo byabo ariko barahura nabyo, nabo ratko bageragereshejwe umuriro. Haleluya. Hega nubona uriko kuraca mu ntambara, nuwave bibaza ngo niwe wenyine uri kuraca mu ntambara. Habariho n'abandi bariko baragwana intambara, gusa intambara nizisa. Intambara yawe siyo yanje, ariko twese tuba turi mu ntambara. Shadraka na Meshaki na Abedenego bariko baragwana intambara yo gusenga igishushanyo. Nabo babashyireho igishushanyo kugira ngo bamare iminsi 30 bagisaba, ariko banga kugipfukamira, babaterera mu muriro. Uko vyagenze murabizi, umuriro ntacyo wabagize. Nabo nyene vyagenze uko ngo Imana irungika Yesu abitangira imbere gukorokera muri uyo muriro. Biravuga ngo umwami asimbwa n'umutima, abona mu muriro hagenda mu umuntu agira 4, kandi uwo muntu agira 4 abona asa na Yesu, abona asa n'umwana w'Imana. Ugenda kubwire ntabwo uri wenyene. Iyo uri wenyene zibazara kuyongobeje, ariko uri kumwe na Yesu. Haleluya. Imana irungika marayika afata umuriro awumara ubukare. Nabo nyene bafashe umuriro ngo bawongereza ibiheta ngabo 7. Haleluya. Umuriro wa mwinshi cyane, ariko ngo babatereyeyo. Iri jambo bujyagerekeye abantu bari mu bibazo, bari mu mageragezwa, bari ko baragwana n'ibigeragezo, batabonera inyishu, batabonera ingene byokemuka, batabona ingene byo bava imbere. Amen. Haleluya. Niba gekeye niba Imana yantumye ko hari umumarayika agira kanagiye kuza mu buzima bwawe, nukuri ugiye kumubona, uyu mumarayika ugiye kumubona. Biravuga ngo Shadraka babateruye, abari babateruye imiriro ibari bisama bayitira bo nibaninjiye umvo umuriro. Ibirimi by'umuriro byahise bifata babandi bari babateruye. Ndasenga Imana kugira ngo umuriro uhindukirire abansi bawe, umuriro uhindukirire abo barozi bagwanya ubuzima bwawe, umuriro uhindukirire abo bapfumu bagwanya iterambere ry'ubuzima bwawe,
ngo umuriro uhita ubasama. Haleluya. Shadraka na Meshaki na Abedenego bakorokeyemo batangira kugenda genda. Haleluya. Wakira ubushobozi bwo kugendera muri ibyo bigeragezo, ubigendagendemo. Imana yanumye ngo ndababwire, yarungitse umumarayika wayo ku buzima bwawe. Abari bamukeneye, abari bamwifuza ngo aze guhagarika ibintu runaka, uwo mumarayika Imana yamurungitse. Sina muda mrefu wa kutabilia kila mmoja, ariko wumve icyo Imana ikiravugana nawe. Wumve icyo Imana ikiravugana nawe. Uyo mudayimoni yaraguteye ubwoba, Imana yarungitse marayika yo kumumara imbaraga. Haleluya. Ngo batangira kugenda mu muriro. Umwami asimbwa n'umutima. Ndakubwira ngo abansi bawe bagiye gusimbwa n'umutima. Bagiye gusimbwa n'umutima babonye ibintu byabaye. Babonye byabaye. Babonye udapfuye kandi bari bazi ngo buca byarangiye. Babonye bukeye ukiri muzima. Bicari ari inyuma gatonya kuri ba Shadraka. Haleluya. Haleluya. Uwo mwanya umwami amaze kubona ataco babaye. Rega ndakubwira naco kibaye. Kutakibaye ejo haheze. Kutakibaye ejo haheze. Ndavuga ngo ntaco kibaye. Ndavuga ngo ntaco kibaye. Ibintu byamaze guhinduka. Burya we nubwo wicaye ubona ibibazo bigihari, burya Imana yamaze guhindura ibintu. Baguteguriye kukwica, ariko Imana yakuyeho urwo rupfu. Ndavugana n'abantu muri ko murakurikirana muri kuri Facebook, muri kuri YouTube. Ibyo bintu mubona urupfu rwamaze gukugwaho, urupfu rwamaze kumigwa n'insinzi. Ngire gute ndabagire gute kugira ngo mwumve. Urupfu rwamaze kumigwa n'insinzi. Erega abantu bari ngaba bafise ubwoba. Gete ubwoba umuntu yaguteye ubwoba. Uhagaritswe umutima niki? Tekana. Urupfu nta bushobozi rugigufiseko. Imana Bibiliya yavuga ngo mutinye Imana yonyine gusa ifise ubushobozi bwo kwica umuntu, yegeje kumwica ikamuterera muri gehinomu. Ariko umwana w'umuntu nagutera ubwoba, naho yoba umunyembaraga, naho yoba umuntu ahambaye, naho yoba umuntu akomeye, Yesu niwe afise ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Afise ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Kandi nabwiye ngo ndababwire w'igitondo carashe, umutwenzi wamaze kubatambikira. Haleluya. Umutwenzi wamaze kubatambikira. Gitondo cy'ubutabazi cyaje. Ayo madeni utabona ingene uyishura, Imana yamaze gushiraho umutwenzi wo kwishura ayo madeni. Uyo muntu yarakomereye nabi, uyo muntu yaraguhahaje, uyo muntu yakurenganya, uyo muntu yagukorera ikibi, yitwaje icari, yitwaje imbaraga za gipfu muri za kirozi, Imana yo mwijuru yamumaze imbaraga. Yagize gute? Yamumaze inkomezi. Shadraka na Meshaki na Abedenego, umumarayika w'Imana. Bavuze ngo umumarayika w'Imana, bari bavuze Yesu. Haleluya. Yesu abitangira imbere. Amen. Umwami asimbwa n'umutima, kuko yarabonye ishusho y'Imana ahitira yishurirwa. Ndababariye ngo abansi banyu bagiye guhishurirwa Imana yanyu. Bagiye kumenya Imana musenga, bagiye kumenya Imana mwakoreye, bagiye kumenya Imana mwagendanye nayo. Ibyo bahambye mu mwobo, ibyo bahambye muri toilette, ibyo ubundi ubushize nariko ndasengera umuntu, Imana inyereka ndatangaza bagatareka abarozi basha. Umuntu baragiye bamuhamba mu mazi, bamuhamba muri toilette, bamuhamba mu mva, ahantu hose habi hashoboka. Baravuga ngo turamuhejeje, ariko niko ndasenga mbona ibyo bituro byuguruka, mbona ava mu mazi, tabagatareka wa Mana we. Imbaraga zawe zirenze imbaraga z'abantu. Abarozi
ngo batugishe inama, kandi n'ibyo utabaye nabwirinda kuja kubabaza ngo ubona. No ijuru ryaje. Umva, ijuru ryakurungikiye intumwa. Ijuru ryakurungikiye intumwa. Tuvuga amina. Ijuru ryakurungikiye intumwa. Mana irambwiye ngo ndakubwire, ijuru ryakurungikiye intumwa. Muri aka gatondo wazindukiye hano, waje kwakira intumwa y'Imana, waje kwakira umumarayika w'Imana. Hari ibintu bisobanutse ku buzima bwawe. Ahantu wari warashizwe, ahantu wari warahambwe, Imana ikuvanyeyo. Ni mu mwakire bantu b'Imana. Subira uterinde haleluya. Abarozi barara barakukoresha uko bishakiye mu ijoro, barara baragutwara, barazumuka bakagutwara, ariko Imana yo mu ijuru igukuye mu maboko yabo bacawe, igukuye mu maboko yabo barozi. Inzira zawe zari zikinze, ariko Imana irazikinguye muri iki gitondo. Hari umuntu yizeye Imana avuga amina. Sivyo nibwira kubakirira, si bibi ahubwo nivyo, kugira ngo mumutima wibizaza ndabakunda. Sumuntu avuze ngo aragukunda, ni Imana yivugiye ngo iragukunda, ni Imana yivugiye ngo urumukunzi wayo. Tuvuga haleluya. Bibiliya iravuga ngo Daniyeli nawe bamutererayo, ngo baramuboshe bamutererayo. Akumva ikintu cabaye, bamutereyeyo Imana yamuhinduye umwami w'intambwe. Haleluya. Ntukabwire Imana yawe ubunini bw'ikibazo, ahubwo bwira ikibazo ubunini bw'Imana yawe. Izagufasha, izagufasha. Ntukabwire Imana yawe ubunini bw'ikibazo, ahubwo bwira ikibazo ubunini bw'Imana yawe. Izagufasha, bizagufasha. Siremo rimwe ntukabwire. Ntukabwire Imana yawe ubunini bw'ikibazo, ahubwo bwira ikibazo ubunini bw'Imana yawe. Izagufasha, bizagufasha. Umva, gusuzugura Satani umwereka ubutware bw'Imana, umwereka abo yagiriye neza, umwereka abo yatabaye, umwereka abo Imana yakuye ku cyavu, ukamubwira ngo yakuye ku cyavu aba iracyari Imana na bugingo. Iyabanye na Gidiyoni, iyabanye na Daniyeli, iyabanye na Saduraka, iyo Mana irakomeye. Iyakoze biriya izakora n'ibindi, ibyo yakoze nibyo byari bikomeye cyane. Humura ziraziritse, ziratontomwa ziraziritse. Humura ziraziritse, ziratontomwa ziraziritse. Komera Yesu amashyi namba wize. Iyo ugiye gutsinda, wereka Satani ubushobozi bw'Imana ukorera, wereka Satani ubushobozi bw'Imana usenga. Haleluya. Kandi ugatangaza intsinzi imisonga ikiri myinshi, ugatangaza intsinzi bamaze kugutangaza ko kwirukana mu nzu. Haleluya. Kavuga ngo muri ko mutegura kunkura mu gashambrete, ariko Imana ikantegura kurusha muri twa shambre, ugatangura gutangaza ivyo bintu. Iyo umenye iryo banga, haleluya, uwejeje gutabagwa. Umuntu wese ari hano yazindutsa akaba yumviye Imana kaza, Imana yaza kumuhuza n'umumarayika, iraza kumuhuza n'umumarayika, iraza kumuhuza n'umumarayika, iraza kumuhuza n'umumarayika, iraza kumuhuza n'umumarayika. Sema haleluya. Nguyu yaraje mu buzima bwawe kubikemura.
ngo bamutererayo, bamutereyeyo intambwe zimubona nk'umwami, zimubona nk'umwami w'intambwe. Ziravuga ati yeba uyu mwami atugende ataduteguje, turamuraza he? Atugende ataduteguje, ni surprise. Haleluya, ni surprise. Turamuraza he ko tutateguye aho kumuraza. Izindi zirongorerana ati umwami akunda icubahiro, tumuterure twe tujyame hasi ajyame kuri twebwe. Umwami akunda icubahiro, twe tujyame hasi n'abarare kuri twebwe, duhinduke igitanda. Zimuraza hejuru, arara hejuru yazo, ahinduka umujama wazo. Hari Imana kiravugana n'umutima wawe. Ndavuze ngo hari Imana kiravugana n'umutima wawe. Wonyemera ukavuga amena. Mwene data, icyo kibazo kigiye guhinduka uburiri, kigiye guhinduka igitanda, kigiye guhinduka matera. Arara asinziriye, yijyamiye hejuru. Mutekereze kugona. Wari bwaje kuryama ahantu uryamanye n'umuntu mu gitanda kimwe kirimo ibihere, wewe agasinzira ariko ukara udasinziriye. Kibazo uyu muntu ni mugenzi w'ibi bihere, paramenyeranye. Urabona hari umuntu aba mu bigeragezo bikamumenyera nawe akabimenyera. Ibihere bikamenyera n'umubiri wawe kubyo naho gikwega n'ubyumva ko cyakuriye. Haleluya. Mwari buzi yuko ibihere biramenya umushitsi yaje mu gitanda. Shavuga ati amaraso ni mashasha. Wowe ukarara udasinziriye, bandi bakarara bakona. Haleluya. Daniel wa musi arararagona hejuru y'intambwe. Ayo nabwo muvyumva. Hari Imana ivuga ikintu ukacumva gusa mu nyandiko mu nyuguti, ariko ibi bintu ni ibintu byari ibintu bifadika, ntabwo ari umugani wabaye ngo bandike umugani, ariko ni ibintu byabaye. Kitabo cya Daniel ntabwo ari imigani, si igitabo cy'imigani ya Salomo, ariko n'ubuzima bw'ibintu byabaye. Ni yari intambwe imwe, ni yari intambwe zibiri, zari intambwe nyinshi. Haleluya. Bafata bakagira ubuvumo, bakagira umwobo munsi y'umusozi, hanyuma umusozi bakawugara n'ikibuye, izo ntambwe zikabayo, bakaza kuzigaburira rimwe na rimwe. Haleluya. Ariko iryo joro Daniel araziseguye, araganira nazo. Amen. Wowe yasireba akabona ni intambwe, ariko zo zamureba nazo zikabona ni yindi ntambwe. Ndaguhumurije wewe wari ufise ubwoba, ibyo bibazo byose wabona Imana irabihesheje kandi irabirangije. Irahejeje. Umva ejo hawe nahi ntahe. Ntabwo dupfa kuvuga ibintu gusa, ariko haba hari ijwi twumvise. Imana yambwiye ngo mbwire abantu ko bukeye. Haleluya. Ngo arasemera ngo umwami arabyuka mu gitondo agiye kuraba ko hari n'utugufa twari dusigaye. Nigenda babwiza ukuri ko iyo zimujya ntizari no gukwigwa. Impamvu ni yahe? Nuko Daniel amaze kuvayo, umwami yaramuhamagaye aramubaza ngo Daniel mukundwa, haleluya, musabyi w'Imana nzima, mbega Imana yawe ukorera yabashije kugukiza muri ugogo. Agira umwami aramubwira ngo mwami
yayo, imana yanje yarungitse umumarayika wayo azibira iminwa y'intambwe, ntacyo zangize, nta n'ugwara. Ugiye gusohoka muri icyo kigeregezo utagase. Erega bakaba bazi ati ejo kazoja mu mpimba, ejo kazoja muri prison, iri deni bazorigafungira, bwaca bagaca basanga wishuye, bwaca bagaca. Haleluya, haleluya. Bazi ngo karabaye, birarangiye, akazi kararangiye, ahubwo bwaca bagasanga uri muri promotion. Imana yaguhaye promotion. Nuko Imana imeze, nuko Imana ikora. Haleluya, haleluya. Dufite Imana itabara bayo, iyo dusenze iratwumva. Rangurura, bwira. Dufite Imana iyo dusenze iratwumva. Ndabwira umuntu yumva umenga kari kabaye, byari byarangiye, Imana yarungitse marayika gukemura icyo kibazo. Imana yarungitse intumwa. Umva ubyumva cyangwa ubyumve cyangwa ubireke, ariko hari umuntu wari utabyumva. Hari umuntu ari muri Amerika, hari umuntu ari muri Canada, hari umuntu ari muri quartier yatashyitse hano ariko arakurikirana rino jambo aza kuryumva. Hari umuntu ari mu Bufaransa ariko arakurikirana rino jambo. Hari umuntu ari muri Arabia. Haleluya. Wa mukobwa we uri muri Arabia, Imana ivuganye nawe, wabona urupfu imbere yawe, Imana irukuyeho, Imana irukuyeho. Bari bateguye kukujya itariki 3 z'ukwezi kw'icumi, 6 z'ukw'icumi, wobaye byarangiye, ariko alabita sakusa. Reka ndakubwira ikintu bari bateguye kuzokoroka kuri escalier, uhitire usa n'upfuye, ariko ni wobaye wapfuye, wobaye nk'usinziriye. Inyuma y'iminsi 17 bukuriye, ariko Imana yo mw'ijuru iragutabara. Jewe ndiko ndabwira namwumva mu isi y'umwuka ariko arakurikirana. Imana iragutabara. Tariki 3 z'ukwezi kw'icumi, numuze tariki zingahe? Ejo ni tariki cyane 31, kukubise 30. Itariki 3 hobaye kwa kangahe? Kwa gatanu. Ku munsi wa gatanu uzufata umwanya wo gusenga. Uzufata umwanya wo gusenga. Uriyumva. Uze wirirwa atacuri. Kuko wari umunsi wo gutangwa kw'igitambo. Uya muryango ubaye tariki 3 z'ukw'icumi baratanga igitambo. Kandi bari bateguye gutanga igitambo wewe, ariko amaraso yawe ararura. Ndahanuriye umuntu wese ari muri literaniro, abarozi bafise ikintu bakoze kuri we, bafise ikintu batendekanije kuri we, Imana iracubitse mu izina rya twasomera. Amina. Oh, ni santa ya mando. Hari umuntu ariko arakurikirana, ari mu gihugu cya kure. Imana ikurinze agasho mu rugo rwawe, hari yagiye kuba amarira, kuko hari umuntu yageraje muri prison kandi w'umumaro ku buzima bwawe. Ariko Imana yo mu ijuru iyo prison iyishizemo abayitegura.
mana we mwanya waheze Imana ivuganye namwe uyu munsi Imana yizi nguwa mwanya niyo minota niyo misegonda ngumwami abwira Daniel ngo Daniel sohoka. Haleluya. Imana iravuganye nawe uyu munota nino saa niyi misegonda ngo sohoka aho hantu muri cyo kibanza warurimo, sohoka muri cyo kibanza warurimo, sohoka muri ubwo buzima warurimo, sohoka muri iryo bohero warurimo, sohoka muri uyo mwobo warurimo, sohoka muri iyo prison warurimo, sohoka mwayo marira warurimo. Nambu byiza yahaguruka utere haleluya uhagaze. Tere haleluya cyane. Sema amina. Hari imbaraga ziruta izindi. Hari prison wari wicayemo, hari amaboko yaragufashe ariko yakurekuye. Ndaguhanuriye mbwirijwe n'Imana. Sema haleluya. Ayo maboko yakurekuye. Ngumwami abwira Daniel ngo Daniel muntu w'Imana nzima sohoka. Erega hari itegeko rigiye kugusohora. Daniel ngo arasohoka. Haleluya haleluya. Ngumwami acatanga itegeko aravuga ngo babagabo bamurega n'abana babo n'abagore babo n'imiryango yabo bose mubabohe. Mubatereremo ngo babatereyemo n'inzara n'akantu zari zifise. Igiti Morodekayi yari yashingiwe cyamanitswe ko wari yagishinze. Hamani ava mu rugo ashinze igiti. Haleluya. Ariko icyo giti ni mugoroba akimanikwa ko. Haleluya. Igiti wari washingiwe abari bagishinze bakice ko nabo bumva umunyenga wacu. Kwizo ntambwe zibasamira hejuru zirabatabagura nta nakagufa nta n'amaraso zibatabagurira hejuru. Uwo munsi ngumwami akuza Daniel cyane amushira hejuru. Erega icyo kibazo, erega iryo geragezwa niryo kugukuza, niryo kugukuza, niryo kuguha promotion. Haleluya. Ni ngazi yo kukuduza. Haleluya. Mwicare gatoya nubwo hasigaye iminota 2. Mwicare gatoya mvuga kakana. Haleluya. Bibiri iravuga ngo Yesu bamubwira kumukunzi wiwe agwaye. Mukunzi wande wa Yesu agwaye kandi arembye ngo ntiyaza. Niyagira gute? Niyaza. Ararindira kugeza arazarapfuye. Noneho bamutuma kiyindi ntumwa baramubwira ati wa mukunzi wawe ntabwo ari ukugwara gusa amedaye byarangi amekufa. Haleluya. Bibiliya avuga ngo Yesu asibiraho nk'iminsi 3. Amen. Yesu niyaje bikimeze neza. Yararindiriye Lazaro babanza baramuhamba. Umunsi wa mbere undi umuntu ku munsi ugira 4 yapfuye aba yamaze kubora, aba yamaze kuba kwidekompoza, umubiri wawe wamaze kwidekompoza, wamaze gushwanyagurika. Ku munsi ugira 4 sibyo? Umuntu yapfuye ari mu mva, ari mu kuzimu, ku munsi ugira 4 aba yamaze guturika, aba yamaze kunuka.
Yesu yaratevye icyatumye asa nk'utevye nasubije ijambo ry'Imana rivuga ngo Paulo ngo atebera muri Efeso hari igihe Yesu asa n'utebaganye gato nukugira ngo aguhe intahe ifadika témoignage nyayo Lazaro arabora baragenda Yesu aragenda abigishwa arababwira ngo nimuze tugende kuri aho mukunzi wacu Lazaro baramubwira atariko duherukayo bahatswe kudutera amabuye dusubireyo ariko ni Toma aravuga ngo reka tujane nawe dupfane nawe twemeye dupfane nawe nitwo musiga wowe gusugumane nawe ugumane na Yesu ntukamushire hasi ntukamusike baragenda bashitse ku irembo ry'igisagara bashiki barazaro bumva ko Yesu aje umwe arirukanga nibigumbagumba byinshi abwira Yesu uti Yesu iyo wari ngaha musaza wacu ntaba yapfu Yesu avuga ijambo ryiza ariko rifobetse aramubwira ngo Lazaro azozuka mu myaka mushiki wa Lazaro yumva mubwiye mu myaka nk'igihumbi iri imbere ega Yesu arigiye akubwira ibintu wumva umenga biraremereye bizaba mu myaka myinshi ariko akubwiye ko bizakubana nimugoroba kuko imvugo y'Imana haleluya ega arigiye atubwira mu mugani kugira ngo acanganye abansi bacu waruzi yuko bataba bari maso babanza amatwi kugira ngo amasezerano yacu bayonone Bibiliya iravuga ngo Herode amenye ko Yesu yavutse ategura kumwica Yesu hari igihe amasezerano yacu asa nk'uyavuze ayafinyitse ashize nk'ubufindo akatubwira kazoza ariko atubwiye ku haleluya mushiki wa Lazaro aramubwira ngo ndabizi ko azozuka mu izuka ry'abapfuye aramubwira ngo niwizera urabona kuganitsa kw'Imana atari muri kazoza urabona kuganitsa kw'Imana baragenda aca Yesu aramubaza ati none nimunyereka ahantu mwamuhambye aramubwira ati Yesu rega nta makuru wamenye aheze iminsi 4 twaramuhambye timwe nimunyereke gusa uyu munsi Yesu mwereke gusa munsi Yesu mubwire gusa naho byamaze kunuka naho byamaze kubora arabikemura aragira gute arabikemura ngo bamujana kumva bamujanye kumva bari bazi ngo agiye kureba gusa gushira kishugwe Yesu ntabwo aje gushira kishugwe ahubwo aje gukura ko ibuye ryari ripfutse arababwira ngo nimukure ibuye mwebwe nyene mwarishizeko murikureko bayitira bakura kico kibuye bakuye kico kibuye umuntu yaramaze iminsi 4 azingiriwe kigihuzu amaso amaboko bajya abagabo bari bazi guhamba bandugu yangu ibaze guhamba umuntu ukamuhamba aboshe bamufungisha igitambara mu maso erega benshi muri mwebwe amaso araboshe n'amaboko araboshe n'amaguru araboshe ariko Yesu araza guhitegeka abo bantu nyene kangarukiriza hadusenge ejo nze mbandaniriza hani bishoboka Imana ni inshobozi haleluya Imana ivuganye nawe kwikurungikiye ubutabazi butari bumenyewe Imana ikurungikiye ubutabazi umuntu aza kukubaza ati mwiziki Imana yabahaye message imeze gute ubabwire ngo Imana yatubwiye ngo iturungikiye ubutabazi butari bumenyerewe umenyeye Imana ikugaburira iciye kwa Yomba ikakugaburira iciye kwa papa
ikakugabura iciye kwa mama, iraza kuguha idaciye aho hantu wari umenyeye. Iraza gukemura icyo kibazo. Umva nkubwira ariko ngire gute ku mwanya wihuse. Imana iravuze ngo kura amaso ku bantu uyahangeyo. Kura abantu ku mipfunda, kura abantu ku miyaga, ariko amaso yawe yatumbereze kuri Yesu. Ejo uzogaruka ufise intahe. Mungu awabariki sana. Dukomere Yesu amashyi menshi cyane. Muhaguruke dusenge. Mbere ko dukorera Imana tuba dusenga iminota 2. Yadusanze twigaragura, iratweza, iratubabarira, ikiruta ibindi yadusezeranya. Ninde ari mw'iri koraniro afise ikintu abona yuko cananiranye, cyamuteye ubwoba, avuga ati jewe iki ndabona ko ari cyo kumpitana, atabona ingene ari bukiva imbere? Uyo muntu aze hano imbere avuga ati iki kintu je ndabona kiramanze, simbona imbaraga zanje ko zogikuraho. Kumbe ni mwese Uhoraho abirema akabikora, aravuganye nawe k'uyu munsi aza kukwiyereka. Araza kukwiyereka. Ikintu wari ukeneye araza kukiguha. Ubutabazi wari ukeneye araza kubuguha. Niba bishoboka upfuka. Imana iragomba kuzana umumarayika wayo aza gukemura icyo kintu. Mu butware bwa Yesu yamamagaye. Aba bana bawe ntabwo bapfukama imbere ya guverineri, ntabwo bapfukama imbere ya nyumba 10, ntabwo bapfukama imbere ya minisitiri runaka, ariko bapfukamye imbere ya ntebe y'umwami w'abami, umutabazi atabara atabanje gutabaza. Uhoraho nyene ijuru n'isi te parabo ketelebo tila zaido sidego. Imbaraga zawe zisumbye imbaraga z'aba bandi bakugwanya. Imana irakwibutse muri iki gitondo, Imana irahagurutse muri iki gitondo, ubushobozi bw'amamagaye burahagurutse muri iki gitondo. Pfukama wizera Imana, wature ijambo. Ako kazi Imana irakaguha. Uyo murozi iramukuyeho, uyo mwansi iramukuyeho, ayo madeni irayakurihiye. Imana yanse kumaramara, Imana yanse kukogwa n'isoni, Imana yanse kutetegwa, Imana yanse kumaramara imbere y'abantu. Imana iragutabaye mu izina rya Yesu. Mana urakoze, ndagushimiye. Ahantu bapfukamye ko bazohagaruka kwapfukama bashima Imana, bahagarare bashima Imana, bahagarare bavuga ubukuru bwawe, bahagarare bavuga ineza yawe. Urakoze Mana, ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo.